biriko birafata bino bintu vya nawe ni kiganiro ryari ahubwo gafite amahoro ugo rugo tuzokubaka rugizene urumva ruzo rugonya baki ahubwo wabyiteye wamukundike saminya yakoronde urarahira ahubwo nyene yakoronde urarahira ugenda kwita kuri Famba Akes ahubwo sinanga urukundo rwawe ndabakunda cyane kandi akunda ndo mpamvu nakuronde kugira mwumvikane bihire ariko kimweco gerageza utahure yuko urukundo nubura mu bigeragezo ikindi cyambere kibaye kuva makundani menyera yuko hazovuka ibindi uzoweya ndo mapenzi yakosaga ibituko Uraho ngo afashite ngo amafoto muri telefone yiwe ngo uraduse umuntu urafyuye ibizuru urashize ngaho Akes ndamuhetse kesho kuta mtarudia Famba alikudanganya so picha nimekamata ifoto nafashe z'umukobwa murungikira ari gusa izo zinacho zambabaje kubera iki antukana yake se ahubwo wewe kumviriza nafashe yindi foto iri très différent uyu mukoroni wa nani ibintu yake se ari nka wewe uyu mukoroni wa nani urakubaza kubona ivyo bintu nje astaghfirullah lazim ko mashitani urakuva ivyo bintu nje sana kura wewe nawe waje kwiyeza kwera dufaranga baguteye kuri anniversaire Jera ibonye iyo foto ngenda natanga umvirize sivyo icara ngaho akati kana ni abagabo kahi abagabo babona Sauda nubona aya majambo iyi maneno utayajutia Sauda iyi maneno nakwambia uzovyicuza sishaka gukubita shaka gushwana nako urazi ko ntego gukubita no gukubita kandi nacongera umukubite mke wa mtu basi ndo bitugana acha bitu yako urazi nje ko bamaye umarene umva nakubwira ikintu bamuhaye umarene ndake uri umugore none umugore abumare sawa vuga nazo kuri mugenzi na Akes ungana na byinshi na Akes yewe mwaramaye mwarambize ngo mbe umupare niko ndatigita kurondera ikoti n'ibintu byose byo kwambara abijya fika arusi mehomba uraza bande amafaranga maze kudepansa ndiko nakoresha ibintu byo kwambara muratumitanisha faranga ndazifise sijenda zifise X-ray mwaramukuye ku bupara uraza mahera maze kudepansa invitation zitoki minjo riko nazo ndazicana urumva nakubwira ikintu kimwe mukobwa nimushaka umugore ubwenge na Akes nana mfate pa baramyenzo bo mupare naragenda ko ndashonesha amakoti amahera yanje naratanze ama avance biki ngo harusi me yofyo tarusha franga zao bazoshaka guhera harusi mehomba harusi takuwa tu umviriza so ubugeni buzoba tu nizobugira abakunzi banyishu mezi ndabaramukije mwiriwe canke bwakeye bivanye naho muri ngarutse kandi imbere ya kamera ni cousin John muvyara wanyu hama ndi kumwe nabavyaranje babiri ngaha anya uno munsi nakoranije Sauda umukuzine na Famba umukuzine wanje kandi rero sinzi cyatumye bampamagara Famba umeze neza Yes ndashimira Imana Allah tabaraka wa taala uri kurihereza je ntariko ndanywa uranezerewe ngaho je natunze uri hehe igihe natunga we wari uri hehe nari nsinziriye bon ahama turi kumwe na Sauda hama kubera ikintu nemwe mpamagaye je kandi aba bafise TV yabo ndakubaze we kuje umamagara nanje Famba ari yagutumyeko Famba kwari kutaje muri wakalaiti nanje nivyo ndiko ndamubaza kubera iki yampamagaye jewe kandi aje kubaza umuho barakubwire kuze jewe kubona guhamagaye nje n'umugabo w'ubushinga nahe kuko ubu ari urofa bundi nje nahevye nabonye mbe umushinga nahe kugira ndabe ko noba umuntu nk'abandi umuntu nk'abamagaye babarira sawa ndazo ufise ishavu kandi sino kwimvira nabi sino biguhora ariko kimwe cyo kubona guhamagaye ngashaka tuyage ko nk'umusaza wawe tuyagibindi Famba hari ivyo mwarimu ikiganiro kitaratangura hari ivyo mwarimu sanzwe muzinanyemo muri makire Famba ya telefone ariko sinshaka ivyo tuyaga ivya telefone yeko sinkeneye ko tubishira ngaha tuyagibindi none Famba je kumbwira ivyo mwamaze kuvuga je twari ikibindi bishasha jewe namubwiye kuri phone yanse kunahura nilimpigia simu ndamubwira mu ncamake byabaye kuko nje ari ibintu twavuganye na Akes Akes umugenzi Sauda mwarinze munyicarika ngaha s'il vous plaît nimunesha umwanya Famba je mfisa kandi kazi murabizi tumvikane kintu sawa kuko njewe ndakurondeza uvuga ati njishaka gutesha umwanya niko mshaka kuguhanura igereke vision yiwawe kuko uracaro umukobwa wena n'imyaka 30 ufise Famba tuganira ibindi Famba usini ari bimudi urazi ngorane yawe nivyukiye meze neza no munsi sinshaka urazi ngorane yawe ufise nuzu hanurwa kandi ukuda guhanurwa kwawe kuzoguta mu muriro utazomenya n'ukuntu wawuzimya
Jese ubwa mbere ubwa kabiri ndamuhanura ivyerekeye Akes Sauda so bwa mbere bavuga agati kanani abagabo kahiye abagabo babona agati kanani abagabo kahiye abagabo babona none ako gati kakunanira gute ufise ubwenge ne sivyo siko Sauda ariko arigira kanani abahungu barabwira Sauda jewe Sauda akundana na Akes n'umujama wanje gusa nawe mwarakundana oya ntitwakundanye ahubwo naramutoza aranga yarakwanze Akes ugarutse umuhanura yarakwanze Akes ni friend so ibyabaye kuri uyu na Akes Akes yaramamagaye ejo uno munsi niwe yamamagaye ku mugoro ambwira ati Famba shaka kuyaga nawe ndagenda iwe arambwira ibyabaye jusqu'à vérifier uyu byabaye bafuye by'abafoto ngo Akes baramudewe yamuruka ifoto ibiki kubera gusa umuntu ariko aragutahuza ikintu yishira ahantu heza umvirize nakubwira ikintu kimwe Famba uvuga ikintu kizi sawa kanda ko iyo foto hari umudemo ifoto Akes umukobwa yamurungikiye ari gusa ubu hari foto ngenda yi umvirize Famba hari umukobwa yo kubahuka akagutora telefone yiwe akakurungikira ifoto ari gusa atakigize atacho mufana kandi biratahuritse gusa tugwe tugaruke ntawo kurungikira ifoto turi abantu bakuze atambaye atanagiye mufana kila kitu kina sababu na kintu kiba hatamama kandi kintu cyambere na mbere ntari bagenda kukubwira uri mu rukundo n'umuntu cyane cyane uri mu rukundo nk'umuntu nk'ujya ari muri entertainment kirazira kikaziririzwa kuri aba telefone yiwe ni makosa sana mwanamke au mwanaume kuzama simu ya mpenzi wake. Sasa uaminifu takuya hai. Uaminifu ni muaminiana mu bindi bintu bakurana na telefone. Ni uko je wewe telefone yawe ni kintu kirimo amabanga menshi yubuza byiwawe swati ibintu horo ukora. Haje umuntu akaraba telefone yawe yotahura byinshi atari butahu. Ugasanga umuntu murabanye neza, samurabanye neza ni mushwana. Ariko ufashe telefone ye mugashwana. Ni wofu muhireka basi mukavuma mu bana kujya nyine. Bro zimyo kamera banzureke zimyo kamera sishaka ntusubire kwatsi yindi kamera kiganiro kija kuri TV yonyene zimyo kamera wowe avyumvise umbona kubwira kimwe rero sawa ikiri ngaha Sauda iwe emera ko wakosheje ni marufuku sana mwanamke kuchukua simu ya mpenzi wake twebwe bahungu turabana tucitinga yo iko wazi mpaka upate mwanaume atakupenda 100% ni kitu ambacho nakuwa ni bahati kandi aplige sabara kubwiye vile oya Famba numustari murakundwa n'abandi bakubwa benshi aweze kugupenda peke yako afamba oya aho urukundo rwa Sauda na Akes rwari rugeze hari hageze yaho bategura ubugeni kandi urumva ivyo ni ibintu bimaze kuba serious ntabwo ari bya bindi bya copina cankwe fiancé isanzwe gusa nyene iciriritse sinumva wo uko asema gucitinga ni rwa rukundo nyene dusanzwe tuzi nka jewe mfise abakobwa batanu gufata yaho Akes agira telefone yiwandije imessage umwandikiye Akes iranshikira nanje wonyandikiye iramushikira kweri ziri connect urumva yarahakinze telefone yanje nanje narahakinze rwiwe sawa udije abahungu maze kwanka kwera Akes Famba we narakwanse kwera nde ngo fise ukurayibona ingaruka yawe ngo nabwiye ngo uze abahungu nanse kwera dani uze abahungu bandondera jewe bose ico cyubahiro regihayende sinigeze nifuza yuko nogirane no muvanga hamashashaka kunyisha ubwenge bwiwanje none ingorana huzi okay we yagutumye rero gutumye uzo kumbwira na Akes mbabarira uvyumvira byo byikuremo mu mutwe Sauda gerageza wumve impanuro Sauda reka kuvuga ijwi riri ustakunivuga kitu sawa sasa umenitiani kama unataka kuniuya mudi yangu shitia mic hapa sawa nje kubara guhamagara Akes nyine ngo naguhanura cyanguriki nishaka muhure kuko ni byinshi nuko muratakaza kubera ingwano yiwanyu wakarati niko rakora kubera Sauda na Akes bashwana ego kandi ndibonda kandi ka Akes nameze neza kubera wewe sigana kwa uhari utuma rero akazi kahagaze kubera tamuyaga nkuba uhari biganiro turabikora ndibije ko kubera tamuyaga nkuba Sauda umelikoroga utalinywa twaraguhanuye kenshi kubera Akes warasa kuvyumva none waremera sasa na bini miachana na simtaki Sauda ntubeshere umuyaga nkuba wakarati si nande rufisa hu mama nurasubira rekiyongeza umviriza Wakalight TV ariko aratubesha Wakalight TV CTV ntoya ku buryo bura group igitoro kirani gigendo kizani vraiment ayuvuga baskwabuze igitoro apana ramba baze vraiment ngo sinisubira kwituma uriyaga mubura hari sawa muri waka turafise amapano sivo yego
turafise nuzenye hari ariko umucanuza ni muke Ni mu- igitoro groupe igitoro gikurahe kinzanire oya umva gusa rero ntihobura n'umuriro muke wo gupostinga ibigari ahubwo Turabipostinga gusa akazi birateba. umviriza akazi kariko karagara amatwi asumira numva yuko Akes yarahiye yuko atazosubira no gutonda kuri biro kugeza musubiranye Famba ivyo urazi yuko urukundo rwa Sauda urazi ko ibintu byose eka rero waka ife Waka ife. na Akes byahagaze urukundo rwa Akes na Sauda nje nanzi ko Akes atari serie ari kumchezea tu afa muwachi zini uko nari nabizi gusa naje gusanga yuko Akes afise urukundo Ivana uguo buragwaye nabonye ibitama byavyimbye Sauda wowe ugomba kwigira agati kanani y'abagabo muri make Famba umuntu yigeze no kukudiraga ukamwanka ahisemo kuza kuguhanura numva ko hari yindi puissance biriko birafata bino bintu vya nawe ni kiganiro cyane ahubwo gafite amahoro ubwo rugo tuzokubaka rugizene urumva ruzo rugo nyabaki ahubwo wabyiteye wamukundike Samini yakuronde urarahira ahubwo nyene yakuronde urarahira ugenda kwita kuri Famba Akes ahubwo sinanga urukundo rwawe ndabakunda cyane kandi akunda ndo mavuna nakuronde kugira mwumvikane bihire ariko kimwe cyo gerageza utahure yuko urukundo nubura mu bigeragezo iki ni cyambere kibaye kuva makundani menyera yuko hazovuka ibindi uzoweya ndo mapenzi yakosaga ibituko we nawe aho ngo afashite ngo amafoto muri telefone yiwe ngo uraduse umuntu urapfuye ibizuru urashize ngaho Akes ndabuhetse kesho kuta mtarudia Famba alikudanganya so picha nimekamata ifoto nafashe z'umukobwa murungikira ari gusa izo zinacho zambabaje kubera iki antukana yake se ahubwo wewe umviriza nafashe yindi foto iri très différent uyu mukoroni wa nani ibintu yake se ari nka wewe uyu mukoroni wa nani Ngura kubaza kubona ivyo bintu nje astaghfirullah alazim ko mashitani ngura ivyo bintu nje sana kura we nawe waje kwiyeza kwera dufaranga bagutereye kuri anniversaire njera ibonye iyo foto njena natanga ari nka wewe ubigiri yuko cyangwa umukunzi wawe bibonye kuze ari nka wewe wifata gute gusa Sauda ivyo maro ni ande uko ni kwande uko ni kwa Akes njena ibonye njena natanga uko ni kwande rero mwana ro kwa Akes wowe wabonye ro kwa Akes Akes nawe nzi ni mushasha kuri jewe ni Akes tu sasa mbe Akes yo yavyemeye ko ari byo yavyemeye umva ariko umviriza Famba ikintu kimwe jewe kiriko kirantangaza iyi si nibibaza ko Sauda banzureke gusa wowe uriko Sauda ndabona ikintu ariko ariyemerako hariho akandi gahungu kubera ko sinumva yuko kuri no mwanya ikintu nk'ico gitoyi afete bon ndacite gito ikintu nk'iki uretse gukinisha umuntu we vuze ndacite gito uretse gusa amatwa apana by'amatwa gusumiye man urukundo rubaho kandi gukunda biriho kandi fuhe niyo yerekana urukundo muri make apana mapenzi umuntu atagufuhira n'abagukunda Famba ntituharire umva nakubwira ikintu kimwe urukundo ubona mu nzira nyinshi cyane so uvate gufuhira no gurukundo gusa kimwe cyo nta kintu kibahoza nk'umuntu kugufyinisha mu rukundo kubera umuntu yiyangaje gukunda umuntu aba yiyangaje n'umutima wose mi Sauda namuelewa sana aramukunda cyane Akes kuba mukunda naho wowe bikosa nyabaki naho ubona inini isazi imuguye ko Akes Sauda akayibona isazi imuguye ko Akes cyiyumvire isazi n'inkobwa ikora mudiraga Akes nivu amapenzi nakuwa ngo subira ngo gukunda Akes acha kusema nuvuga uko ndakubwiza ukuri rero Sauda ndakubwiza ukuri sisi na wapenzi wetu tunashwana vya kushinda hivyo ariko urukundo abantu bashwanye umuntu na mpenzi wake nibitu ambavyo nakuwaga tu binakuwaga kwa minaru by'umwanya muto cyane ndakubwiza ukuri hamna day jour mutakomesha rudiana we kimwe cyo kuvuga nabi reka mu rezo socio uvuga uro byari nakubonye na Sami ngo yakuguriye ibintu bishasha mu nzu ahubwo nivyo nashaka kuvuga nubwo washatse kucunzibagiza yaramujanye mu nzu yiwe kumwereka ibintu kumbura usanga ariko arihagarara ko kubera ko yibaza ko Sami ashaka amushire mu nzu yewe kuri wowe ukazokubona ndakurondeye kandi jewe narahejeje gumana na Akes Dani wawe ugomene nabo Basami wonje ukazobona ndakurondeye kazoje gahindukira ino Sauda umugabo wagasuru Sauda oya tubwire uriko urashwanira Famba nindakubwiye ko nkurikira ni wewe ndamurondera ndamushaka kuyiki agomba kurondera Sami kuko umurungika kwa Akes Sami niwe yaguze ibintu na Akes nta numwe shaka
dupinge yuko muri deje utabasubiranye nake je uyu Sauda usipinge tugasubirana tu urumva rero yagutumye uko uwo mwakundanye ni jya mbere mushwana ubizi gute ndabizi fyonye muje kumenya urukundo rwacu rutevye ni nkuko rero mugizene bosha kumvugisha amajambo mabi gusa shwari n'abantu urumva gusa ndindo kumbwiza ukuri mu mapenzi gushwana ni kawaida Sauda afise Sami aragasamuka yo hiyo kama unajua mko mnachangana kwanza urukundo gubu amplitude samwebwe muri entertainment akuvanze kama mtume wa picha za uchi nawe urondera umuhungu nawe kurungikira yandi murungikira ingire inde jewe Sauda nawe urondera umuhungu muvyire ifoto ze mbonye byangongwa nawe umwereke bihwane biwanye byobanda sari gusangomba inde bango indere mukore bijya ntamukorera ibindi yakwa moya moya azanye undi mudemu nawoza nundi mugabo kaje tugira bwira Sami nawe umbwira Sami bwira Sami kunukira amafoto nawe yango bango nawe utumure kakije nikiwerewere kijarambye givize birahazi Sami niwe arukijuju yo birungi Sami nabwe ngagi uramututse kandi umutukiye umugabo Sauda urabona ko Sauda yahinduka ujya n'uwo mugabo ngenda kubwira ikintu kimwe Famba sawa nimba wicaranye na Akes akakubwira amajambo siko akagutuma ko akakubwire ibyo akubwira byose siko muri uno mwanya sawa muri uno mwanya cyangwa muri ino minsi nta kintu na kimwe gihari kuri jewe na Akes sawa ikindi nacyo no kubwira coco sinababajwe ko hari umukobwa murungikiye ifoto ari gusa kuko hari nundi mukobwa yaguma mu telefone Akes akamubuza amahoro amubwira Akes kwa mukunda Akes niwe amaye telefone yiwe imvugane nawe mukobwa urumva hari abakobwa benshi bamurondera ariko rero ibyo oje ntabyo ngirane nyimbo bizi byo ntabyo ndaba sawa icamba baje ni kimwe mwese naco muramenye ani ifoto tubonye sawa uwo mukobwa niba yamurungikiye ifoto Akes ari gusa ndagifatira ko ari igisanzwe kuko niwe yiyambitse ibara yifotora ari gusa akamurungikira Akes amafoto ahandi azi yuko Akes ari mu rukundo nundi jewe Famba hari n'amafoto y'abakobwa bandungikira amafoto ngo turaganira na Akes ngo Akes arankunda bakangira ama screenshot nkayamugenda nkayatwarira Akes nkayamwereka nkashwana nawe ariko nkacasanga abakobwa twagirane bariko raduteranye urumva mu nyuma ndavyikuramwe naho mbwira ivyerekeye Akes ukuntu ntavyishira mu mutwe ikimbabazamwo ni kimwe kandi ukuri ntakuramenya Famba Akes ntacyo yagizene yakubwiye ukuri ni Sami ukuri ni Sami Sami agiyemo hagati muri ibi gute oya igituma nuko ibi bije kuvyuka kubera ko wabonye ivyo Sami yaguze none ko Akes hasohotse ifoto ari kumwe n'umukobwa muri shooting je ni vyambabaje ko ari uwo munsi w'ifoto je ni rya foto nari ndi hagiye ari mu kazi shooting ya Akes ndayigendamo inahera saa 8 z'ijoro nta saa 8 z'ijoro ariko shooting nkayirabe kuntu vya yagenze n'ukuntu none mwaguze imodoka mwabura kwishi mwabura gutaha saa 8 ariko icyo nguvuga ni Akes kuri ifoto izo muri shooting nazo zombabaza twa turi kumwe arambwira be ndamutahura nakazi mu muziki ndamutahura nawe yogira muri shooting imeze gute kwanza bikora turi kumwe sawa ariko ikintu Akes choje hagati wanje nawe Famba hakukwambia ukweli uje kuvuga n'ikintu na kimwe utazi mubaze Famba mubaze je nahere nshanda kubaza ikibazo kimwe ifoto wabonye ya Akes ari kumwe n'umukobwa ni foto iterekanye umukobwa wariwe yerekanye igihimba gusa iyo wari kumenya uwo mukobwa we nkawe wari gukora iki ukamenya basi isura yo mukobwa ari kwifotoza isura iboneka wari gukora iki ubundi yaragukubise wewe wari gukora iki nta munsi no mu bizobaho kuri no singo ngende gushwana n'umukobwa mugenzi wanje ngwana n'umukobwa mugenzi wanje ngo kwera umuhungu byarashitse Sauda byarashitse kuri Sami umva ujya mukobwa no yanteye je sinagiye gushwana nawe ni nkuko ngo nobona ngo Akes ngo agenda n'undi mukobwa je nico nivyo mbaba ngo ngende gushwana nawe ngo ndamutuke ngo werekana n'umugabo wanje no Akes ahora ama telefone y'abakobwa ahora mu telefone akambwira be itababa abantu nkabitaba nkumviriza wumvise n'ijwi ry'iwanje baramaramara akabura nico bavuga bakacagirane bagakupa none nkubu unya kubgawe iyo umubona isura urabona just foto irateye ubwoba muri make Famba none uci uja
reka na Famba je Sauda umviriza reka tuweze basigane Famba urabona kuri kuri kibi ikiganiro cyaheze urumva ibyo Famba kubwira mu kiganiro turiko turavuga urumva umviriza kandi nusubira kundondera Sauda sishaka umuntu asubira kumbaza ikivyete Akes Sauda icara ngaho Sauda umviriza sivyo icara ngaho akati kana ni abagabo kahi abagabo babona Sauda nubona aya majambo hii maneno utayajutia Sauda hii maneno nakwambia uzovyicuza sishaka gukubita shaka gushwana nako urazi ko ntego gukubita no gukubita kandi nacungira umukubite mke wa mtu basi ndo bitugana acha vitu yako urazi nje ko bamaye umarene umva nakubwira ikintu kimwe bamuhaye umarene ndake uri umugore nuri umugore wa sawa vuga nazo kuri mugenzi na Akes umuganira na byinshi na yewe mwaramaye mwarambize ngo mbe umupare niko ndatigita kurondera ikoti n'ibintu byose byo kwambara abijya afite arusi mehomba uraza bande amafaranga maze kudepansa ndiko nakoresha ibintu byo kwambara muratumitanisha faranga ndazifise sijenda zifise X-ray mwaramukuye ku bupare uraza amahera maze kudepansa invitation zitoki minjo uriko nazo ndazicana umva nakubwira ikintu kimwe mukobwa nimushaka umugore ubwenge na Akes nana mfate pa baramyenzo bo mupare naragenda ndashonesha amakoti amahera yanje naratanze ama avance biki ngo arusi meyofyo utarusha faranga zawe bazoshaka guhera arusi mehomba arutakuwa tu umviriza so ubugeni buzoba tu nizobugira amafaranga yiwanje utanioa niwewe nyo kamani kukumuoa nini uko taya so bakunzi ba inyishu media benizimisha kamera tujende